Ndabaramukije bakunzi b'umwami Yesu Kristo amuherereye ku isi yose. Muri kumwe na Françoise Habonayo, nsubiye guha icubahiro Imana data wa twese kuko itugiriye ubuntu kugira ngo twongere kuronka ico tuvuga muri kano kanya. Yesu nashimwe. Reka dusenge. Mana data, ndagushimiye cyane ku buntu bwawe n'imbabazi zawe. Urakoze kuko usubiye kuvugana natwe. Mwami Imana, none rero ngomba gushikiriza icyo wambwiye, ndasabye ngo ubane nanje. Umwanzi Satani niwe atagomba yuko ubutumwa bwawe bushika, ariko ndi imbere yawe ndakwinginze ngo imitego yose Satani yoshiramwo Mana yera uyikureho, kandi umfashe ubutumwa bwawe bushikire uwo bugomba gushikira nyene. Ndi imbere yawe ndasenze nsaba ngo mpwemu wawe yera Mwami Yesu Kristo andongore kandi anshoboze. Urakoze, hezagira mwene data anyumviriza, umugirire neza muri byose, ni mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Haleluya. Ndashimiye data wa twese ahoraho asubiye kumnyemerera kugira ngo nsubire kubana namwe muri kano kanya. Yesu nashimwe. Narababwiye bene data ntimunze gutangare ngo nuko maze iminsi ntavuga ntatanga video niki, ariko si ukuvuga ngo mfise umwanya nama ndiko ndatanga, ariko igihe cose data azombwira ico kubwira abantu bayo nzokivuga. Uyu munsi rero nzanye ijambo Imana yarayimpishuriye muri iri joro. Uyu munsi turi 29 z'ukwezi kw'indwi mu 2022. Hari ikintu Imana yambwiye arico ngomba kuganira namwe uyu munsi. Imbere yuko tuganira kuri ico kintu, turabisanga mu ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Matayo igice ca 23. Turahera hariya ku murongo wa 16. Turasoma mu izina rya Yesu. Matayo 23, turahera ku murongo wa 16. Haravuga ngo, muzobona ibara mwandongozi zihumye mwe, muvuga muti uzorahira urusengero sikigoye, ariko uzorahira izahabu yo mu rusengero azoba yikwegeye umwenda. Ngo uzorahira urusengero sikigoye, ariko uzorahira izahabu yo mu rusengero azoba yikwegeye umwenda. Okay? Ngo mwabipfumu n'impumyi mwe, none igihambaye ni ikihe? Ni izahabu canke n'urusengero rweza izahabu? Ni izahabu canke n'urusengero rweza izahabu? Kandi uzorahira igicaniro sikigoye, ariko uzorahira ishikanwa ririko azoba yikwegeye umwenda. Mwampumyi mwe, none igihambaye ni ikihe? Ni ishikanwa canke ni igicaniro ceza ishikanwa? Nuko urahiye igicaniro aba akirahiranye n'ibiriko vyose, kandi urahiye urusengero aba arurahiranye n'irubamwo, kandi urahiye ijuru aba arirahiye intebe y'Imana, kandi urahiye ijuru aba arahiye intebe y'Imana n'iyivyagirako. 23. Muzobona ibara mwebwe abanyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo mwaryarya mwe, mutanga ikigira 10 c'imbwija na anisi na kumino, ariko mwaretse ibihambaye byo mu mabwirizwa, guca izibereye, n'imbabazi, n'ukwizera. Ariko ibyo mwari mukwiye kubikora
bya bindi nabyo ntimubireke. Mwandongozi zihumye mwe, muramimina agatuku, ariko ingamiya murayiyongobeza. Ni iri jambo ry'Imana tuza kuganira ko aha ku mutwe w'amajambo havuga ngo Yesu aburira abafarisayo n'abanyabwenge b'ibyanditswe. Ushobora kumbwira uti mbega aya majambo ko yabwirwa abafarisayo, ko yabwirwa abanyabwenge b'ibyanditswe muri iki gihe, uyu munsi natwe Yesu hari icyo bituronderako? Mwene data uri kurankurikira, Imana ivuga mu buryo bumwe canke mu bundi naho umuntu atobibabara, ariko Imana ishimwe kuko uko ivuga kose irahakikisha yuko umuntu amenya icyo Imana yavuze. Aha nakuyemo amajambo makenya ngomba kuganira namwe. Yesu yariko aragaya abafarisayo, aravuga ati mwebwe hariho ukuntu mubikora, mugafata ibintu bimwe mukabiha igiciro, ibindi navyo ntimubiha igiciro. Abaha akarorero ati iyo umuntu aje mu rusengero akarahira canke akiyemeza ikintu, mwebwe muraba kirya kintu ariko ntimubona agaciro k'urusengero. Ahandi arababwira ati n'uwuzanye ku gicaniro, n'uwuzanye ofrande yiwe canke akazana ku gicaniro, mwebwe muraba kirya kintu yazanye ariko ku gicaniro coco ngomega ntaco kibabwiye. Aravuga ati mwandyarya mwe, umviriza. Aranababwira ikindi ati eherabo mwebwe n'uwuzanye ishikanwa akazana ikigira 10 c'imbwija, akazana n'ikigira 10 c'ibindi byose, mwebwe mubona ko ari amahoro kubera yuko yazanye ibyo bintu akabazanira. Ariko hari ibindi mwirengagiza, naho mushira agaciro ku byo bazana, hari ibindi mwirengagiza. Yesu nashimwe. Aravuga ati ibyo mwari mukwiye kubikora, ariko n'ibindi ntimubyirengagize. Ngomba kwibutsa kandi ba bantu bavuga ngo ntimugatanga ibigira 10 ngo byari bya kera. Mwama dufashe ibigira 10 Yesu ntiyabikuyeho. Aha uyu murongo uravuga ati mwari mukwiye kubikora, ariko na bya bindi ntimubireke. Bya bindi yashaka kuvuga ibihe. Reka dusubiremo mu rujya murongo. Ku murongo wa 23, Matayo 23 kuri 23 haravuga ngo muzobona ibara mwebwe abanyabwenge b'ibyanditswe n'abafarisayo, mwandyarya mwe, mutanga ikigira 10 c'imbwija na anisi na kumino, ariko mwaretse ibihambaye vyo mu mabwirizwa. Raba kwitondera ibigira 10 ariko umuntu akareka ibihambaye byo mu mabwirizwa. Ubuzimire bukomeye cyane. Mwama dufashe. Ibihambaye byo mu mabwirizwa aciye abanza arabibutsa gatoya ati cyane cyane guciza ibereye. Ko mutaciza ibereye, ko muciro umuntu rubanza mubanje kuraba uwo ari we, mbega mukora neza. Ahandi aravuga ati ko mwirengagiza iby'imbabazi, imbabazi mukazishira kuri y'umutima, ntimubabariranire, ntimugiranire imbabazi, ariko mukitwararika gutanga ibigira 10 n'ibindi byose. Yesu aravuga ati bibyo mwari mukwiye kubikora, mwari mukwiye gushikana, mwari mukwiye gutanga imperezwa zanyu n'ibigira 10 byanyu, ariko ntimwirengagiza amabwirizwa y'Imana. Imana dufashe. Ahandi naho yarababwiye ati yariko arerekana ingene abafarisayo bagenda bacurika ibintu bakabicurika, nk'uko wowe nanje uyu munsi dushaka kubicurika kumbure tutari tubizi. Ukaraba umuntu ukamurabira kubw'inyuma, ukabona umenga n'umuntu mwiza, n'umuntu w'Imana, ariko Imana yamwitegereza ikamuraba imbere igasanga ibyo bintu si byiza. Imana idufashe. Yavuze ku murongo w'27 yavuze ngo
ngo mwando 24 bamwe ngo mwandongozi zihumye mwe muramimina agatuku ariko ingamiya murayiyongobeza. Kumbure abarutse vuba agatuku ngira ngo ntibaza kariko, reka basi tuvuge nk'isazi, mugabo agatuku ni gatoya, n'agakoko gatonya gakunda kuba nk'iyo habaye inzoga nk'iyabakanye, udukoko duto duto tumeze nk'udusazi duto cyane, usanga tugurukaguruka. Rero dukunda kuza rero nk'iyo hariho inzoga. Rero ati mukunywa mweho muramimina kugira ngo agatuku ntikinjiye ntimuhave mukanywa, ariko ingamiya yoyo murayiyongobeza. Murindi jambo ati mwihanganire twaha mwita duto duto, ariko ibyaha binini binini mukabikora ku mugaragaro. Imana idutabare bene data. Reka rero mve muri iri jambo nje muca Imana yanyeretse, ariko bijanye n'iki nyene. Muri iri joro nabonye ibintu byantangaje cyane, kandi ndashima Imana kuko Imana niyo nidukosora. Yataba ariyo yatwemeza iby'icaha, byari bigoye ko umuntu ashobora kumenya umutima w'umuntu canke amenya gusobanura ibyo twagize routine, niko no kuvuga, canke ibyo twama dukora iminsi yose tutamenya ko bishobora gushavuza Imana. Hari ibintu byinshi dukora ariko twabiraba muri societe tubikoreyemo ukamenga nibisanzwe, ariko byagera imbere y'Imana ku munzane w'Imana tugasanga turabatsindwa. Iri joro rero umwami yabishuriye ikintu. Nabonye ngo ndi mu ishuri, hama rero mbona nicaranye n'umuntu. Uyo muntu nabona sinzi ko yari wari paramfasha n'ibyo ari byo. Hanyuma mbona hinjiye uwundi muntu. Rero uwo yinjiye sinzi ko yari umwigisha, sinzi, ariko yari uwundi muntu yinjiye. Urumva rero tuba batatu. Dusohotse muri iyo shure acarambaza wa wundi mwarimu wundi yinjira, sinamenye ko ari umwarimu, wa wundi yinjira acarambaza ngo mbega ngo wa wundi mwari kumwe ngo yitwa nde? Nca ndamubwira nturiya ntiyitwa naka, ndamubwira izina. Hanyuma acarambaza ngo aba hehe? Nca ndamubwira ntaba hariya hariya ni mu Nyakabiga ya mbere, ni hariya haruguru gatoya, mvuga n'izina ryiwe, kugira ngo umutore neza, uvuze ngo umututsikazi yitwa naka aba ngaha aba hehe? Mvuze gutyo aca arashituka ingene yumvise mvuze ngo umututsikazi. Iryo zina yari izina ry'umuntu yitwa Leya. Reka ndabivuge gutyo. Ntuvuze ngo umututsikazi yitwa Leya aba hajya haruguru mu Nyakabiga hajya anye, baca bamutora, baca bamukurangira. Aca aratangara, ashavuga ngo uko niko muvuga abantu, uko niko mwidantifiye abantu. Numva nyene aratanga, nanjye ndavuga nti ko ibyo ari ibintu bisanzwe. Narega ni mu Burundi hari abahutu, hari abatwa, hari abatutsi, kandi ibyo nta kibi kiriko, nuko nyene bimeze. Gusa cyangwa ndikumenga uratangaye, none mvuze ntihariho umuhutu ntaba hajya anye, none ntibisanzwe, ndashaka kuvuga hariho umuhutu ntaba hajya haruguru. Yumva aratangaye. Ariko bene data, ndagomba abakurikira mwese mu nyumve, ibyo ni byo mu nzozi, ariko mu mibereho yanje si uko meze. Ni ikintu Yesu yagomba kutwigisha kumbura. Mu mibereho yanje si uko ndabikora, ariko muri izo nzozi ni uko. Ubwo rero Yesu hari icyo agomba kukubwira nimba nawe wabikora gutyo. Hanyuma rero aca numva wa wundi bari kumwe, wa wundi yari yicaye iruhande yanje kare mu ishuri, urumva niwe bari kumwe, ngo kandi yari umunyarwandakazi. Ngo ca ndamubwira nti naka, izina ryiwe sinabimenye, nti naka ntimusobanurire neza, ngira ngo yabyumvise ukutariko.
nturazi yuko mu Rwanda no mu Burundi nuko nyene tubivuga n'ibisanzwe. Ntimubwire yuko ari bisanzwe kuvuga ati ujya n'umuhutu cyangwa ujya n'umututsi n'ibintu bisanzwe. Nimusobanurire ntingira ngo yumva umenga ntisinzi ukuntu mbona yabifashe. Wa muntu rero acara amusobanura ati n'ibintu bisanzwe ati umuntu arabivuga gutya atari uko ari umunyamacakubiri niki. Aca avuga ngo okay ngo nanje rero ngo ndabibonye. Ngo none rero ngo rya shure ryanje nigishamwo ngo ejo ngo nze ntangure mvuge ngo abahutu mwese mutonde kuri yihanje, abatutsi nabo mutonde kuri yihanje. Ko wumva muvuga ngo nta ngorane, reka rero guhera ejo nzobatondeke ku murongo umwe abandi abatondeke ku murongo umwe. Yo abivuze gutyo ncasobanukirwa ingene coba ari ikintu kibi cane co gutandukanya abantu, umwe ukamushira mu bwoko ubundi mu bundi. Yo nca numva nyene ni ikintu kibi gose, ariko Imana ishimwe ivyo yabigize gutyo kugira ngo anyereke combien ivyo twebwe twita ngo ni bitoya ico bigereranywa mu buryo busanzwe. Hanyuma nca numva icari kuba ciza cari uko nari kuvuga ngo yo ngo mbabarira kweri ngo navuze nabi, ariko muri izo nzozi sinabonye ndiko ndamusaba imbabazi, ariko nabonye kumbe nakoze nabi, kumbe bimwe dukora si byiza. Ariko nyene ndavyumvira mu mutima wanje. Izo nzozi zica zirarengana, zirenganye nca mbona ngiye ahantu, shikiye ahantu nko mu muhana w'umuntu, ahantu nsanzwe ninjira, hama mbona ngo ngiye kwinjirayo. Ngiye kwinjirayo yari umuntu w'umubanyi kandi w'umugenzi, mbona nyene ngiye kwinjira kuko nahora ninjira. Ngiye kwinjira nsanga mu kwinjirayo babanza gutonda umurongo. Jewe nari ngiye kwinjira nkaho bisanzwe, mbona abo nsanze ku murongo baca bavuga ati kugomba kuturengana. Ca ndatangara nkaho umenga bari bagiye kwa muganga. Mbese naciye mbona umenga ni nka kwa kundi umuntu atonda agiye kwa muganga. Numva birantangaje ngene umuntu abanza gutonda ngiye aho hantu, kare ko twahora tugenda atangorane, none kubera iki bimeze gutyo. Nca rero ndaforsa ndinjira ku nguvu ntabanje kubumviriza ingene bariko baranyidogera ngo ndabaciye imbere. Nca ndapfa kurengana, nshitse ku muryango nca nugurura akarido kugira ngo ndabe indani. Yo ndabye indani nca mbona n'ahantu hanini nkaho umenga winjiye muri moske canke winjiye ahantu. Nca mbona hariyo umuntu yicaye hari imbere, mbona yambaye kwa kundi abantu bambara ibikanzu binininya bakambara n'ikintu mu mutwe. Nca nsobanukirwa ngira ngo ahanye ni muri moske. Nca nibaza nti jewe ko ndi umukristo ahantu sahi wanje. Nca ndasohoka, ba bantu urumva babonye ko natereje ijisho gusa ndaraba ibiriko biragirwa hariya. Nca ndamarika yuko atarahi wanje, nca ndasohoka, ba bandi nabo baguma batonze. Hanyuma rero ngiye nsohotse ndenganye nyene nshitse kw'irembo nyene hamwe umuntu avuye muri urwo rugo, nsohotse ngeze kw'irembo niho rero naciye mbona umudamu umwe yaravuye yarariyo igihe cagihe nakumirido ngo ndabe. Hariho umuntu yari yicaye imbere y'uriya mugabo nababwiye nabonye. Mbona rero uwo araje aza yikoreye agafuko kuzuyemo ibintu. Nca ndamubaza nti ibyo ufise n'ibiki? Aca ambwira ngo kora wumvirize, ngo ibi inye ngo n'umusenyi. Ngo uyu musenyi rero ngo ndamutwaye muhira ngo nshika ngo ndamuhagira abana banje ngo ndabubasiga umubiri wose, ngo hama ngo haheze iminsi bazoca baronka impuzu. Urumva nyene araryohewe yuko abana biwe bagiye kuronka ibyo bambara niyagira uko. Mu ntoke kandi yari afise akadumu
ngira ngo muravyumva abumva ikirundi muravyumva akantu kasa nk'akarimwo amazi akadumu kari nk'ilitiro 2 canke 5 sinzi yari agafise rero nca ndamubaza nti mpako onye ntakanako niki ataka anye karimwo nawe umenga karimwo amazi ariko ambwira ngo ni shampoo y'amazi nca ndayoga mu mutwe ndayogeje mu mutwe wanje mbona ni isabuni nyene mbona ni shampoo nta nkiyo yo ni sawa ndayozamo inshuro 2 ariko muri uyo mwanya nca ndamubwira ntiyamara wa muntu ibi bintu ukuye hariya ntibarakubeshe ni gute wowe wokwizera yuko umusenyi uza kuhava uzokuzanira impuzu wewe ntibona ko ari ibintu by'ubupfumu wewe ntibona ko ari ibintu by'amangetengete ya shetani ntusubire nibyo bintu n'ibintu bibi cyane ndamubwira gutyo ariko ka kadumu ko ndamubwira ngo akantaco kuwe nabona mega n'isabuni yo koga mu mutwe bene data bakunzi ndagomba nsobanure gatonye kubw'izo nzozi hahandi muri yashure nabonamwe abantu batatu umwe twari twicaranye ubundi yari yinjiye hariho ubundi yari yagiye urumva twari twamanye mugabo yari yagiye mugabo baca bambaza uwo ari we nagomba mvuge yuko Imana nta kintu na kimwe gishobora kuyisoba nta na kimwe Imana idasobanukirwa buriya ugiyambaje ati uriya muntu yitwa nde suko ataramuzi yaramuzi kandi yarasobanukiwe n'ahaba ariko yagomba yumve jewe ingene ndabivuga Imana ishimwe kuko Imana igomba kudukosora ingene ndabivuga mbega iyo mvuga ni Leya abamu hajya mu Nyakabiga ya mbere hajya amaja haruguru ntibyaba bikwiye ntiyaca mumenya ariko kubanza kuvuga ngo n'umututsi ngo uvuze uti umututsi yitwa Leya abaharuguru yo kujya mbere hajya mu Nyakabiga baca bamutora mwene data nagomba nakubwire ngo niba mu mvugo zawe ugifise ngo n'umuhutu yitwa naka n'umututsi yitwa naka n'umuhutu yitwa naka ukabanza kugashiramwo ako kantu nagomba nakubwire uranze ko twavyamyemo kandi tubibamwe muri societe yacu nuko biri umuntu wese ari identifia ngo cende mututsi kazi wundi ngo cende muhutu kazi hariho n'uwundi muntu yigeze kumbwira ati jewe sinzokwigera nihutura ambarira uko nyene twariko turaganira y'umugenzi ati kuko ati n'umunsi nzopfa ati bazovuga ati hajya hari imva y'umuhutu yitwa naka ati rero nta kamaro ko kwihutura yariko arambwira uko rero urumva mu biganiro bisanzwe ngo mumengana ibintu nyene bisanzwe umuntu biba bisanzwe nyene kandi uwo muntu mu biganira kuko atamacakubiri aba ari muri mwebwe mwene data ariko naho biruko wowe umenga turihumuriza ariko umenga nta ngorane birimo nagomba nakubwire ko ari ngorane kubera yuko igihe Imana yazana abarundi igihe Imana yaturema ako kantu ko kuvuga ngo umuhutu n'umututsi ntako yashizeko ako ntakariko nagomba nakubwire ngo naho tugakoresha mu buryo busanzwe nagomba nkubwire ngo iyo kavuye niba utarubizi ni muri ya rido nakubarira hahandi abantu benshi bari batonze hariya uriya muntu niwe y'amazi yayatanze ajya amazi yavuye hariya kuri uriya muntu ayo mazi rero uyoge mu mutwe ubogomba uyanezerererwe ariko nagomba kukubwira ngo iyo yavuye ayo mazi si meza ayo mazi si meza mwene data naho uwo ukibikora ukavuga ngo wabihanye amacakubiri wagize neza kumbure wayahoramo hanyuma arabyihana hari abandi batigeze babibamwo
ariko babyisanzemwo kubera abavyeyi babo bashishikara kubigira abana muhira, wewe ujya nawe ni n'uyu ntukamuramutse ujya. Mu izina rya Yesu Kristo mpagaze hano imbere y'Imana nje kukubwira ngo abantu bose binjira muri urya muryango bagenda muri iriya nzu, nk'uko nabonye abantu bari batonze nk'abatonze kwa muganga, hariya hari ibintu bibi cane abantu bagenda gutorayo. Ushobora kuba utari ubizi, ushobora kuba warugiye nk'uko nanje naringiye nabona ngo ni inzu isanzwe, ariko ntabwo ari inzu isanzwe. Hariya bajayo baba bagiye guhura n'uriya muntu, kandi uriya muntu nta ciza kimuvamwo. Ikimuvamwo ni iki? Ikimuvamwo nayo ma illusion, ni uko kubesha. Wa mugore namubwiye nti hehehehe, wowe ntubona ko bagiye gupfumura? Wowe ntubona ko bagiye gupfumura? Ugiye gupfumura bakubwiye ngo uyu musenyi ngo mu nyuma guza guhinduka impuzu z'abana. Wowe ntubona ko bagiye kuvugana n'abadayimoni? Ndiko ndabwira umukristo uyu munsi bakagenda nk'abagiye kuraguza, ngo baragiye ngo tungo hari umuvugisho ngo yitwa naka, ngo reka tugende hariya. Simvuze ko abavugishwa b'Imana batahari, barahari mweneda, barahari. Ariko ndagomba kukubwira yuko Satani yamaze kwinjira. Uyu munsi abantu benshi baravuga ngo baragiye, kandi ibyo baronse bakavuga ngo ngo twaronse imigisha, ngo twaronse ibintu, bakaza bafise umunezero w'ibyo banje batubikoreye, kandi ari ibintu bivuye kuzima n'abadayimoni, ari ibintu by'ubugesera by'ububi. Hari ibindi nabyo utabona, nk'uko nk'aya mazi nababwira ngo racenda yoga mu mushatsi ngo yari shampo, ariko nigomba ibe shampo, nigomba ibe ikintu cy'akamaro kuri wewe. Niba cavuye kuri uriya mugabo, umenye ngo hari ahantu nta ciza kimubamo. Ako kantu koga mu mutwe ni Satani yaramaze kudukoropa mu mutwe, aratwumvisha ibintu, atwumvisha umenga ibisanzwe, atwumvisha umenga nta ngorane birimwo, ariko byavuye kuri uriya mwanzi. Nk'uko jewe muri izo nzozi navuze nti ni umututsikazi yitwa Leya, ntari hariya mu Nyakabiga, ni hariya. Bagatangara n'ingene nashizemo ako kantu umututsikazi. Ako kantu kavuye hehe? Umututsikazi se kwa wabikuye he? Ibyo biva he? Biva kuri wa mwansi uriya ni watuma abantu batandukana, akavuga ati uyu n'uyu. Ariko icyo tuzi twebwe turi abana b'Imana, turi abarundi n'abarundikazi bene data, nta rindi rirenga iryo. Umwami Yesu Kristo ashimwe, Imana ishimwe. Nje kukubwira ngo niba wahora ubikoresha utabizi, uvuga uti nta macakubira kubamwo, kandi koko ntayakubamwo, ariko ako kantako ni kabi. Niba warihanye n'ibindi nako ntukihane. Nagomba nsubiremo wa murongo uvuga ngo muramimina udutuku mukadukuramwo, ariko ingamiya mukayirongobeza. Nagomba nkubwire yuko ako kantu kagereranywa n'ingamiya. Uyongobeza ingamiya, ukora amacakubiri. Ushobora kubona umenga ntibisobanutse, kuko Satani akora mu bwenge kugira ngo ntubisobanukirwe. Satani arakoropa akakumvisha ngo nweka, ariko ngomba nakubwire Kristo Yesu Umunyanazareti agufashe ko wihanye ubusambanyi, ko wihanye ubusuma, ko wihanye amacakubiri yewe warayihanye. Ntukiraba umuntu ngo umwanke kubera amazuru manini, ngo kubera ikintu, ibyo warabiretse. Imana ishimwe. Ariko niba warabiretse, nibyo nabyo gukrasa abantu ngo n'uyu ubireke, kuko niba utabona ko ari icaha, genda kwakundi uraba wa mwarimu ingene yambariye. Yambwiye ati okay, nimba rero ari kugomba kugira ngo umuntu mumumenye, okay, nanjye rero ejo mu ishuri nzombwire n'abatutsi mwese mwicare kuri yihanje, abahutu mwese mwicare kuri yihanje. Abivuze gutyo niko nasobanukiwe kombye ari ibintu biteye isoni, kombye ari ibintu binini cyane, hari ibintu wewe nanje twige. Niba wahora ubikora gutyo, Kristo Yesu akubabarire. No kuri nanje Yesu ambabarire, kuko narinzi gusa kumenya ngo naka n'umuhutu n'ibintu bisanzwe, kumenya ngo naka n'umututsi n'ibintu bisanzwe.
ariko kubimenya no kubivuga n'ikindi kintu. Buriya ikintu uramutse ukakivuga seke ugishingiye intahe, ijambo ryasohotse urabizi n'umuhutu sekwa umuhutu ni iki, umututsi ni iki. Ibyo nibyo byabaye byateye injyane mu gihugu cacu imyaka myinshi. Ntumva ko byavuye kuri Satani. Satani avuga ngo uyu n'uyu, ujya nawe n'uyu. Mu gihe hari abantu bavukana bakundanye babana bagirane, ariko Satani azanye ako kantu, abazanye amacakubiri, amazanye gutandukanya abantu, gusobanura abantu. Imana idufashe bene data, ibyo ntibikabe muri wewe, ntibikabe mu mwana wawe, ntibikabe mu izina rya Yesu Kristo. Nawe nyene wabikoze utabizi, uhoraho Imana kubabarire cyane. Ushobora kuba biri muri wewe, kandi ahantu uzobibonera ni hehe? Yesu adufashe. Ahantu uzobona ko ako kantu kari muri wowe naho uvuga ngo karaheze ariko kataheze, uzoraba umwana wawe niyagenda gushingirwa akavuga ngo akundanye n'uwundi muntu badasangiye ubwoko, urabe niyo agatima kaje kagenda oya, umenye ati nturakira, biracari muri wewe. Imana data idutabare, idukuremo ako kantu. Kandi abantu bose binjira muri iyo nzu, urumva ko bari batonze umurongo, n'ahantu bagenda, bisobanurwa ngo abantu benshi bari mu nzu y'amacakubiri, babibamwo, kuko hariya niyo bakurayo ka kadumu bavuga ngo ni shampo, nako niko kazana amacakubiri. Nababwiye niko gakoropa mu mutwe w'umuntu, kakamubwira kakamwemeza ngo uriya ntiyakwica ari wanyu, nawe rero iyo bajya basigaye nawe genda ubaherengeteze mu izina rya Yesu. Impemu mbi z'ikuzimu zose turabisubizayo mu izina rya Yesu Kristo. Iriya nzu ntukwiye kuyinjiramo mwene da, kubera yuko hari ibibi gusa, hari ubupfumu, kuraguza. Uyu munsi abantu b'Imana bararaguza. Narababwiye mu minsi yahera ingene hariho umuntu yambwiye ngo mukozi w'Imana, ngo ndagusabye ngo ndabire, ngo uvuge izina ryanje, ngo ndabire, ngo kumva Imana yaje kubara ngo ndabire. Ndakurabire. Jambo ry'Imana niryo twirabira ngo niryo cirore. Imana ishimwe. Imana nihabwa icubahiro. Bene data ba Kristo, ibyo umuntu akorera mu mutima ni byinshi bitabonwa. Kandi nanje hariya nahabonye ariko nkinguye irido nkaraba uriya mugabo yicayeyo. Uriya mugabo nta wundi ni Satani. Satani niwe yigisha abantu ibintu bitari byo. Satani niwe yigisha abantu amacakubiri. Satani niwe ahenda abantu akababwira ngo babahaye umugisha, naho abasinze umuvumo. Satani niwe akubesha ngo akugabiye ibi n'ibi, naho arakuroze. Ubupfumu usigaye buri mu bantu b'Imana. Ubupfumu buri mu bantu bavuga ngo bitirirwa Imana, kuko iyo nzu yari inzu abantu bagendamo, n'inzu abantu b'Imana. Urumva ko nanjye nagiyeyo nk'aho umenga ni inzu menyereye kugendamo, ariko bisobanurwa ngo iki? Data wo mu ijuru adutabara, atubonera ibiri imbere. Nanjye nta kumakarido ngo ndabe uriya muntu mbona aho hantu mvuga reka da, nta hantu si iwanje. Ariko hariho abandi babonye ko ari wabo, baca barinjira baricara, baraganira na Shetani, ibyo ababariye barabyumva, barasohoka, mbere barasohokana n'ibyo abahaye, mbere bagenda banezerewe, mbere bagenda bumva nyine yuko n'imiryango yabo igiye kugirwa neza, igiye kwambara impuzu, mu izina rya Yesu Kristo. Mpagaze ngaho imbere y'Imana isumba byose, mbwira umuntu wese ariko arankurikira ngo ijuru rirazimbye, muze twihane kandi twihane neza. Ntitureke ubutuku nayo ingamiya tuziyongobeza. Ntitwihane imirenzako, oya. Ntitwihutire gutanga ibigira 10 n'imperezwa, ariko kwizera Kristo Yesu twaragutaye. Ariko kandi imbabazi twarazihevye. Ata muntu ufise abantu benshi cyane utaraharira, ufise abantu benshi ugendana mu mutima wawe, hanyuma muri kuratanga imperezwa, njuti ukora ubusa. Yesu yarabivuze ati ibyo ntimwari mukwiye kubireka, atari ko mwari mukwiye kwitwararika cyane cyane ibyagezwe by'Uhoraho. Hariho ibyagezwe by'Uhoraho
ngo ntukice, ntukibe, ntugasambane. Hariho ibyagezwe by'Uhoraho bitubwira ngo ugirire imbabazi bene so. Genda n'umutima w'imbabazi, umutima w'ikigongwe. Genda no kwizera Kristo Yesu. Imana idufashe cyane. Uyu munsi abantu baranezererwa n'ibyo umuntu abaha. Yesu yabivuze ati mwebwe mushima umuntu atanze izahabu, atanze izahabu mukaba mushimiye, ariko urusengero atangiyeho ho umenga nta ngorane. Umuntu aratanga ku gicaniro akazana ibintu kanaka, mwebwe mugashima bijya bintu atanze, ariko la signification ubwayo y'igicaniro ukamenga nta kivuze, kandi ngo igicaniro nico cyeza n'ibiri kuri cyo. Muri iri jambo umwami Yesu Kristo ibyo byose umuha, banza witwararike kunezereza umwami Yesu, kuko umwami Yesu ni wamara kumuha ikibanza mu mutima wawe, n'ibyo byose utanga azovyakira. Ariko ni waba Yesu ataco mupfana, ibyo utanga nibyo gusa. Ndiko ndakubwira mwene data mukunzi, uko umwami Yesu yambwiye, raba ukugenda, raba ukugenza, ukore neza, ugenze neza, n'umwami Imana aguhezagire. Nta caha gito, nta caha kinini. Bijya wirengagiza, nagomba kukwibutsa ngo amacakubiri ari mu buryo bwinshi. Niba ugiklasa umuntu ngo ujya n'umuhutu, ngo ujya n'umuhutu, ngo ujya n'umututsi, ngo ngubizi, kwa kundi muyaga mwicaranye, Imana dati kubabarira. Mwijuru nta muhutu bazi, mwijuru nta mututsi bazi, mwijuru bazi umuntu yaremwe n'Imana. Rero ntugasubire guklasa abantu nk'uko Satani yigishije, nk'uko Satani yabyigishije. Ntugasubire gufasha umwanzi kubandaniriza ikibi. Ntugasubire, wihane, ucumvira imburi, wihane. Birashoboka ko atabyo waruzi, ariko Imana igize neza, kuko Imana iri kuyategura umugeni wayo. Haleluya! Imana iri kuyategura umugeni wayo. Bene data bakunzi, hari byinshi tugenda dukora tutabizi, ariko Imana itugiriye neza ikaduhishurira, niho duca dusobanukirwa. Yesu rero abahezagire mwese mwumvirije ino mburi ivuye ku Mana. Twihane, iriya nzu ntukongere kuyijamo. Niwaba ariho wahora, subira ugende urabe ko hagikwiye ko wohinjira. Kumbure hari n'ibindi byahindutse, nawe niwabibona ugenze umugongo usubira inyuma. Imana iguhezagire. Nitugende nk'imburabwenge, ariko ibintu byose tubigenzure. Hariho abantu kumbure bahora wibaza ati bariya abantu bavuga neza, bariya abantu n'abakozi b'Imana, bariya abantu bafise amavuta, bariya abantu bafise ishurirwa rikomeye, bariya abantu bimeze uku. Wahora ugendayo ni byiza, subira ugende urabe mbega ubu niko bikimeze canke baravuye mu murongo. Raba neza ntufatwa n'umutego wa Satani. Imana yo mwijuru ibahezagire mwese. Urakoze. Haleluya! Urakoze mwami Yesu Kristo, urakoze ku majambo tubariye Mana. Mu izina rya Yesu Munyanazareti ndasengeye mwene data wese yumvise aya majambo. Mu izina rya Yesu mwami Mana, hariho ibyadutsinze, hariho ibyamutsinze. Ndakwinginze kugira ngo umutima wiwe guca bugufi, yimenye, yiyumve, yirabe. Mu izina rya Yesu Kristo, niba hariho amacakubiri akimubamwo, umubabarire mwami Yesu. Hariho ibyo umwansi yamukorofye akamubwira ngo ibintu ngo nta ngorane, ngo kubivuga gusa. Mu izina rya Yesu Kristo ntidukwiye no kunabivuga, kuko nta bihari. Hari abana b'Imana, hari Abarundi, hari Abanyarwanda, hari abantu beza, hari abantu, ariko ayo macakubiri yandi ayatewe na Satani. Rero ntidukwiye gukorera Satani ngo twemere ibyo umwansi yatubiviyemo. Mu izina rya Yesu Kristo, Mana ndasengeye umuntu wese asabye imbabazi bivuye mu mutima wiwe. Haleluya! Amaraso yawe Yesu Kristo amwuhagire rwose, kandi abirandure muri we. Urakoze mwami Yesu. Si ibyo gusa data,
n'aba bandi bagenda kuraguza bakazana ububeshi bakagenda bavuze ngo nibyo batengengeye ngo nibyo batwaye, kumbe batwaye umuvumo. Mu izina rya Kristo Yesu nasabye ubugurura ubwenge, Mwami Yesu, basobanukirwe iby'ukuri n'ibitari iby'ukuri. Urakoze Mana, ndakwinginze ngo udufashe nyaguhora ku ngoma, iri jambo Yesu Kristo urigire rishasha muri twebwe, tumenye ngo agatuku n'ingamiya byose ni bibi, tuvyihane mu izina rya Yesu. Ntihagire ikintu na kimwe kibi twemera ko kiza mu mutima wacu. Urakoze Mana, udutunganye kugomba nkabemerewe kuja mu bwami bw'Imana. Urakoze, ndagushima kubyumvise kandi bikoze gutyo, ni mu izina ryawe ngera Kristo Yesu dusenze kandi dushima, amen. Yesu nashimwe. Mwari kumwe rero na Françoise. Aha hantu ndiko ndavugira ni kuri shene Habonayo. Imana ibahezagire, umuntu wese yumvise iyi nkuru ayisangize na mwene data wundi, kugira ngo abantu b'Imana basobanukirwe uko Imana ibona ibintu nuko abantu babona ibintu. Kuko Imana nizo ducira urubanza, si umuntu. Ushobora kwiremesha, ariko naho wiremesha niba utihanye, Gehinomu irakurindiriye. Imana dufashe ko twihanye n'ibindi dushishikaye kubyihana, kugira ngo dushitse ukwera kose. Data wo mu ijuru abaho umugisha, amen. Nomero za telefone ni za zindi, ni +46 768 00 65 46. Imana ibahezagire cyane, amen.